Turongeye kuba ikaze mwese kuba ariko badukurikirana muri kino kiganiro umuntu muzima. Muri uno mwanya rero tukaba twongeye guhurira namwe muri kino kiganiro nkuko twama tuganira byinshi mu by'Imana idushoboza kuganira namwe. Muri uno mwanya rero uwo muri kumwe akaba ari Eric Nshimirimana. Ico tugiye kuganira akaba ari ingingo ijaniranye n'ukuntu twobungabunga amagara yacu ntidusasire indwara zugarije iyi si. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kuganira ingingo itubwira ku mabi y'inyama ku magara yacu. Inyama ni kimwe mu bintu bikunzwe cyane ku isi. Iyo uyivuze uba witeranije n'abantu benshi cyane ku isi kuko ikunzwe na benshi. Ubu hariho n'abantu ku isi iyo umutumiye mu rubanza ufise mu birori abanza kubaza yuko hari inyama. Iyi nyama zitariyo n'ubwo rubanza akaba atorujamo. Niyo mpamvu abantu benshi ku isi bakunda amagara yabo, bagakunda kubaho, bakumva bomererwa neza mu mibiri yabo, ariko bakanka amategeko no kureka ibintu bishobora kuba bitera indwara, kuko kuvura indwara canke gukiza indwara bisigura kubanza kwigisha abantu ibitera indwara. Muri no misi yacu ya nyuma y'amateka y'isi, akaba ari isi yugarijwe n'ihindagurika ry'ibintu byinshi cane mu byaremwe, aho ibintu byinshi byamaze gucuya, byamaze kubamwe ingorane cyane nyinshi ku isi. Muri kino gihe rero abantu bakaba bakeneye gukora buri kintu cyose ariko barongowe n'ubushakashatsi ku bintu canke ubumenyi ku bintu, bakanarongorwa n'ijambo ry'Imana uko ryarabivuze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu gitabo c'imigani igice ni ca 12 umurongo wa mbere haranditse ngo celui qui aime la correction aime la science. Nukuvuga ngo umuntu yemera gukosorwa, guhanurwa, yemera inama, uwo muntu ngaba akunda ubumenyi canke ico bitwa science. Niyo mpamvu mu gice ca 13 umurongo wa 16 w'ico gitabo c'umunyabwenge bitwa Salomo c'imigani hatubwira ngo umunyamakenga akorana ubumenyi. Ni kuvuga ngo umuntu yafise amakenga, ikintu cyose akoze akorana ubumenyi. Ntabwo akora kubera kwigana, kubera ururimi ari byo rushaka, kubera societe ari byo ishaka, ahubwo yakoze ikintu akora ikintu hakurikijwe ubumenyi. Ntabwo akora ikintu hakurikijwe akarere k'iwabo, imigenzo y'iwabo, canke hakurikijwe kuko yabibonye kuri televiziyo, yabonye abandi babikora, ahubwo umuntu w'umunyamakenga enome prida akora nico bitwa connaissance. Rero mureke turebera hamwe amabi ategwa n'inyama ku magara yacu. Ibigo byinshi bikora ubushakashatsi ku ngaruka z'ibyo dufungura ku mubiri wacu, abadokiteri benshi, abahanga benshi ku isi, ndetse n'ibyegeranyo byinshi by'umuryango ujejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimaze gushira habona yuko indwara nyinshi zitwa iz'amajambere zitegwa n'ukuntu abantu bafungura inyama kenshi. Muri no ngingo yacu tubwira amabategwa n'inyama ku magara yacu, twibutsa abantu yuko inyama ifise ibyiza, irafise indema mubiri, irafise amavitamine n'ibindi byunyunyu. Inyama zirabifise kandi ibyo byose umubiri urabikeneye, ariko ibyiza inyama zifise nibyo bike ku bibi inyama ziteza imibiri yacu. Ni kuvuga ngo inyama zirafise ibyiza zirafise n'ibibi byinshi zifise. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya ingaruka z'inyama. Inyama rero zikaba zifise ibibi byinshi ziteza ku magara yacu, cyane cyane izinyama zo muri no misi yacu tuza kubasigurira. Icambere, inyama zifise ikinure kigumye bitwa cholesterol LDL canke ico bitwa mauvais cholesterol. Ni kuvuga ngo ico kinure ku bantu bazi neza inyama kujya uyitetse mu isafuriya irimwe ibinure kazinduka mu gatondo ibyo binure byafashe kugira ubiryo karinda kubishusha, uko niko izo nyama ibyo binure iyo bigeze mu mitsi biristoka mu mitsi bikirundanirizayo, bigashobora gutuma imitsi igabanuka, ico bitwa diametre, umuheha w'indani nukuvuga ngo mu mutsi, uwo muheha w'umutsi ukagabanuka, bigatuma amaraso yari gucayo aba makeya ukurikije urugero Imana yari yarapanze. Ikindi naco bishobora gutuma imitsi iguma canke ikaba mito canke ikabyimba, canke ikaziba. Ibyo akaba ariyo ntandaro y'indwara nk'indwara z'umurindi ukabije w'amaraso, canke amaraso ugasanga agenda nabi. Ibyo byose izo ndwara zimeze gutyo z'abantu bagira imitsi yabyimbye, imitsi bajya, imitsi sinzi uko imeze, barabitegwa nuko bafungura ibintu biva ku bikoko, bafungura inyama
kuko inyama zifise ico kinure ziragenda zikihomahoma mu mitsi bigatuma imitsi y'abantu ishobora kumera gutyo. Abantu rero benshi birirwa batwandikira ati umutima wanje utera nabi, mfise imitsi iranja, yindi yaravyimbye, yindi yuzuyemwo utubuye. Ibyo byose rero abantu bakunda gufungura ibyo binure biratera ico bitwa thrombose arterielle, no kugira imitsi mu mitsi, no kugira utubuye mu mitsi itwara amaraso. Dushobora rero kubyara ingaruka nyinshi iyo nk'utwo tubuye nukuvuga ngo twirundarundanirije mu mitsi itwara amaraso mu bwonko, iyo bitwa artère carotide iba ngaha ku izosi. Iyo mitsi yizibye, ubwonko ntabwo bushobora kuronka amavitamine, umwuka mwiza, ibyunyunyu n'ibindi byinshi bijejwe kugaburira ubwonko. Ibyo rero bishobora gutuma ibihimba bimwe by'ubwonko bigira ingorane yo kubura ibyangombwa. Umuntu agashobora kugwara indwara zitwa za AVC n'izindi, umuntu agapfa kenyutse. Ibyo byose bitewe n'ico kinure kiba mu nyama. Twibutse abantu yuko ico kinure kiba mu bintu byinshi atari inyama gusa, nk'akarorero nk'amavuta y'amamesa. Abantu bayakunda cyane cyane abanyafrika barayakunda. Aya mavuta y'amamesa adakuwe mu ico kinure nayo aratera izo ngaruka zo konona imitsi itwara amaraso, bigatuma umuntu agwara indwara bitwa les maladies cardiovasculaires. Ikindi naco na amavuta ya noix de coco, ibindi ni za margarine canke amata y'inka, ifi, ico bitwa fruits de mer canke ama crevette. Ikindi naco n'amasharcuterie, ibindi nabyo n'amafromage, za gato, ibinyamasukari birimwo nka za shokora, za beurre na bacon. Ibyo byose rero birafise ico bitwa cholesterol mbi, bitwa cholesterol LDL. Rero mu ncamake iyo niyo ngorane ya mbere y'inyama ku isi mu mibiri yacu. Ya kabiri, inyama zitera amakanseri. Amakanseri menshi ategwa n'inyama. Turabanza tubabwire uburozi. Ndavuga hari uburozi bwinshi, ariko ndavuga butatu bukomeye butera amakanseri. Mu nyuma tubereke ico ibyegeranyo by'abahinga byerekanye kuri ayo makanseri ategwa n'inyama. Icambere, inyama zifise uburozi butera kanseri, ico bitwa facteur cancerigène canke agent cancerigène, ni kuvuga ngo yitwa benzopyrene. Iyi benzopyrene mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu ca Uruguay, mu bushakashatsi bwakorewe ku ishure rya kaminuza rijejwe amagara y'abantu rya Harvard muri Massachusetts muri Amerika, ubushakashatsi bwakorewe muri Norvège hitwa Oslo, n'ubundi bushakashatsi bwakorewe muri Cambridge muri Royaume-Uni. Ubwo bushakashatsi bwose bwerekanye neza yuko inyama zirimwo uburozi butera kanseri bwitwa benzopyrene butera kanseri yo mu mushishito, yo mu gitigu, yo mu mara manini, ico bitwa kanseri du colon, mu muhogo, mu mahaha, no mu nyama zitandukanye ndetse no mu mafyigo. Rero ubwo bushakashatsi bwerekanye ko ubwo burozi butera ayo makanseri. Mbamo ni makanseri yuzuye isi ari menshi. Abantu bakirirwa barasenga, abandi bavuga ngo nibitangaza ngo barabadelivra, ariko bikananirana nuko abantu bisha amategeko y'umubiri. Rero ico dushatse kubabwira imukintu mu bintu byatangaje abahinga nuko iyo benzopyrene ikunda kwiremarema mu nyama cyane cyane iyo inyama nk'akarori y'inyama zokejwe ku makara. Ujya mwotsi uva ku makara, nuwango ujya mwotsi inyama ziduzi iyo zokejwe ku makara yiremaremamwo ubwo burozi cyane cyane nk'inyama z'amabrochette. Ikindi naco cyatangaje abahinga muri buno burozi no kuvuga ngo ikiro kimwe c'inyama zokeje ku makara kujya kunta abantu bazijya ziremamwe uburozi bitwa benzopyrene, ndiko ndababwira butera ayo makanseri nababariye, bungana n'uburi mu masigareti 600 y'itabi. Nuvuga ngo mu masigareti 600 y'itabi harimo uburozi butera kanseri bwitwa benzopyrene bungana n'uburi mu nyama mu kiro kimwe c'inyama yokeje. Niyo mpamvu ubu abakristo benshi batwenga abanywa tabi ngo ntabwo bazoja mu ijuru, ngo barabaye nabi, ngo abadayimoni. Ariko muri science twereka ko ujya inyama zokeje ungana n'umunywa tabi, ahubwo we ni ubunywa byinshi, kuko mu kiro kimwe gusa harimo amasigareti 600, kandi nta munywa tabi wo mu Burundi ashobora kunywa amasigareti 600 ku munsi. Ariko uri ikiro c'inyama gusa kimwe, undi akanywa isigareti 600, muba munganya uburozi butera kanseri bwitwa benzopyrene. Cya kabiri, hari ibyo bitwa les amines heterocycliques hamwe n'ibyo bitwa methylcolantrene. Ibyo bintu biba mu nyama cyane cyane inyama ngo zatetswe canke zatetswe ku rugero rurengeje rw'ubushuhe. Kuvuga ngo ubwo burozi burirema cyane cyane zitetswe zikakarangwa canke zigakorerwa ibintu bimeze nko kuzibabuza amavuta. Ubwo burozi ro bitwa
les amines heterocycliques canke amamethyl-corantrene ariremarema muri izo nyama, bigashobora gutuma umuntu yaziriye ashobora kugwara amakanseri menshi, cyane cyane nka kanseri yo mu mara, kanseri yo mu mabere, kanseri yo mu gitigu niyo muri estoma. Tubabwire yuko n'ayandi makanseri ariremarema y'inyama zitetswe ariremarema agashobora gutera amakanseri menshi mu mibiri y'abantu. Ikindi nico bitwa les hormones canke ama substances chimiques. Tubwira abantu badukurikirana bitewe yuko turi mu gihe c'amajambere, aho isi yugarijwe n'indwara bitwa les maladies de civilisation, indwara zitegwa n'amajambere, gusirimuka, kuko abantu bakwiye kumenya neza ko ubusirimu butegwa nuko wiganye, nayo kuba umunyabwenge bitegwa nico bitwa connaissance, kuba umu intellectuel bitegwa na connaissance, nayo kuba umusirimu nukwigana. Niyo mpamvu kuri ano ma hormone ndavuga nk'ikintu kimwe, inkoko nyinshi ziribwa ku isi ubu abantu basigaye bajya inkoko atari izo muri village hariya mu caro, ahubwo abantu bajya inkoko za kijambere zikuze mu kwezi kumwe mu ndwi zibiri. Izo nkoko bazitera inkabura mubiri ya kigore yitwa diethylestilbestrol. Iyo nkabura mubiri ikaba ituma inkoko ikura n'ingoga ku mapurusa 15%, kandi imfungurwa bari kuzoyigaburira zikagabanuka ku bice 10%. Iyo nkabura mubiri ro batera, ubushakashatsi bukaba bwerekanye nk'abasomye mu gitabo citwa Croquera Vicha Dr. George Pamplona jo mu Espanyol, kaba cerekana neza yuko iyo nkabura mubiri itera abantu benshi amakanseri yugarije iyi si. Kindi naco n'ama substances chimiques, nuvuga ngo ni miti canke ibintu by'uburozi bitegwa ibitungwa, kuko nabyo bisigaye bivugwa nk'abantu. Ndababwira bimwe muri byo kubakurikirana ukundi inka zivugwa, turashaka kuvunira akagoha abantu. Hari nk'umuti witwa Oxy 5%, ni umuti batera ibitungwa w'amantibiotique. Uwo muti iyo bawuteye inka bategeka ko amata atanyobwa iminsi 7 y'iyo nka, kandi inyama ntiziribwa iminsi 21. Haro n'undi muti bitwa Bitarex uvura umupfube, akaba ari indwara zitegwa n'inyondwe. Amata ategerezwa kutanyobwa y'iyo nka iminsi 2, inyama nazo zikareka kuribwa iminsi 42. Kindi naco n'umuti bitwa Ivermectin, uwo muti uvura inzoka zo mu gitigu z'ibitungwa. Inyama zitegerezwa kutaribwa z'iyo nk'iminsi 28, amata nayo ni iminsi 21. Nuvuga ngo ibyo miti sigaye itegwa inka bite nuko nazo ziragwara, abantu tukihereza inyama zuzuyemwe iyo miti y'uburozi, tukihereza nizo ndwara zizo nyama, abantu bakagwara indwara nyinshi bakirirwa barataka ngo ndapfuye, kandi ari ibintu twihereje twebwe ubwacu. Amakanseri rero mu bushakashatsi bwakozwe ategwa nizo kuvuga ngo ategwa nubwo burozi butera amakanseri buba mu nyama. Ndavuga nka kanseri yo mu mara manini canke cyo twa kanseri di colon. Iyo kanseri nk'akaronko ku bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza y'i Harvard ku baforomakazi 88 byerekanye yuko abantu bajya inyama z'ingurube, iz'imfizi n'iz'imitavu bakabijya nk'incuro imwe, bakazijya nk'incuro imwe ku munsi. Abo bantu bagize basanze bagwara kanseri cyane yo muri colon, cyo kimwe n'abantu bajya ifi. Abantu birirwa bapfa, abantu birirwa burira indege, abantu birirwa bagendagenda bagiye ngo kubabaga, ariko nta muti bizana kiretse gupfa ugatahirira ku kaburi. Aha tubabwire yuko mu bushakashatsi bwakozwe kuri kaminuza yo muri Amerika yitwa Harvard ku baforomakazi 88, ubwo bushakashatsi bwerekanye neza yuko abo damu b'abaforoma bakore ko ubwo bushakashatsi bariye inyama z'imfizi n'inyama z'ingurube n'inyama z'imitavu, babijya incuro imwe ku munsi. Abo bantu bushakashatsi nyuma y'igeragezwa basanze bagwaye kanseri yo muri kolo cyane, cyo kimwe n'abantu bariye inyama. Twibutse abantu neza yuko n'ubushakashatsi bwakorewe mu Burayi no mu Butaliyano bwerekanye ibitigiri canke bwerekanye no kuvuga ngo ibiharuro bimwe. Ikindi naco yindi kanseri tegwa n'ubwo burozi nababwiye buba mu nyama ni kanseri y'amabere. Mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu c'Ubuyapani ku badamu 1,140, mu bushakashatsi bwakorewe mu Buyapani ku badamu 1,140 bwerekanye neza yuko abadamu bajya bariye incuro, bwerekanye yuko umuntu afungura inyama kanseri y'amabere yiyongereye incuro 4 ugiranije n'abantu batazijya.
ikindi naco twobabwira nuko ikigo c'ubushakashatsi co mu gihugu ca Norvege cerekanye neza yuko abantu barya inyama ziva ku bikoko canke amaproteine ava ku bikoko, kanseri y'amabere yiyongereye kuri abo bantu ku bice 60%. Ikindi naco ni kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate akaba ari kanseri igwara cane abagabo bo guhera ku myaka 50 kuduga, akaba ari kanseri iteje amabi menshi kw'isi. Iyi kanseri rero mu bushakashatsi bwakorewe kw'ishure ryitwa Harvard Health Professional, ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bagabo 50,000 bwerekanye neza yuko abo bagabo bariye inyama zitukura byabyaye kanseri nyinshi za prostate, cyane cyane abaziriye inshuro 5 mwiyinga. Ikindi naco twobabwira nuko abantu bitwa aba vegetariye bajya ibintu gusa biva mu birimwa, ntabwo muri ubwo bushakashatsi bwakorewe ngahi Harvard bwerekana neza yuko abo bantu basanze bo batagwaye kanseri ya prostate. Iyindi kanseri nkuko turiko turabibabwira iterwa no gufungura inyama bitewe na bwa burozi twababwiye butatu bukuru buba mu nyama, ni kanseri yo muri ovaire nagasaho kabika imbuto z'abagore zibashoboza kubyara no kurondoka. Ni ukuvuga ngo mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu c'Ubuyapani bwerekanye yuko ibice 20 by'amakanseri yo muri ako gasaho k'imbuto z'abagore, zo kanseri ziterwa cane cane n'inyama. Ndetse no mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu c'Ubutaliyano bwerekana neza ko ibice 60% by'abadamu bagwara kanseri zo muri ako kanyama kabo ziterwa nuko bariye inyama zitukura cyane nk'inshuro nka 7 canke inshuro 2 nko mwiyinga, bagasanga baziriye gutyo. Tubwira abantu neza yuko abantu nabo bajya jambo inshuro nka 4 mu ndwi nabo bashobora kugwara ayo makanseri. Ubwo bushakashatsi bwakozwe bwerekanye neza yuko abantu bakunda gukoresha jambo ari ni nyama z'ingurube bahingura ukuntu bakaziteka bakazigira ukuntu, abo nabo bashobora kugwara ayo makanseri. Twibutsa abantu neza yuko nka kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu kanyama kajejwe guhingura amajwi, nazo zishobora kugwara abantu bakunda gukoresha inyama. Ariko naho zino kanseri zikunda gutegwa hanini no kunywa itabi no kunywa inzoga, ariko n'ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko abantu bakunda gukoresha inyama, abo bantu bashobora kugwara izo kanseri cyane cyane inyama zumishije canke inyama zirimwo umunyu. Ayandi makanseri ashobora gutegwa nizi nyama abantu bakunda bihereza cyane ku isi ni kanseri z'amahaha, kanseri ya lymphome, kanseri ya pancreas n'iy'igitigu n'amara hamwe ni mu gitereko. Abantu bose bashobora kugwara mwene izo kanseri. Muri kino kiganiro nko turiko turaganira namwe ku mabategwa n'inyama ku magara yacu, turiko turarebera hamwe ibintu bituma inyama zitera indwara nyinshi ku isi. Cambere twabonye ko ari kinure bitwa cholesterol LDL, cya kabiri zitera kanseri. Ikindi naco cya gatatu, inyama zibamwo icunyunyu ca fere canke icuma, ico bitwa fer eminique, n'ubutare kubazi ikicunyunyu c'icuma canke fer gikufatanije na vitamine C na B12 bituma umubiri wacu ushobora guhingura amaraso. Ariko ikicunyunyu kiva mu nyama conona imitsi y'umutima, umuntu agashobora kugwara indwara bitwa infarctus du myocarde, ni indwara ituma imitsi ijejwe kugaburira umutima iyi nyama yacipomba amaraso mu mubiri, iyo mitsi ishobora kuziba burundu, umuntu agashobora gupfa. Ikindi naco ikicunyunyu gitera kanseri yo muri koro yo mu mara manini. Ikindi naco inyama, dukurikije icegeranyo c'abashakashatsi ba OMS cerekanye neza yuko inyama zitera umubyibuho w'ikirenga, abantu bakabyibuha cane kandi batarusha abandi kurya. Muri no minsi cyane cyane mu bihugu bya Afrika bazi yuko kubyibuha ari kugira icubahiro no kubahwa. Kubyibuha birimwo 6, kandi uko umuntu abyibuha cyane akarenza niko bari karabanya kwigendera. Aha inyama mu bundi bushakashatsi bwerekanye neza yuko bitewe nuko inyama zibamwo acide bitwa lactique na urique zituma zitera cyane indwara bitwa gute na rheumatisme. Tubwira abantu neza yuko abantu benshi bagwaye indwara zo mu ngingo, haba mu ngingo z'amaboko, mu ngingo mu mavi, mu mano, abantu gasanga bagwaye za gute, cyane cyane abantu basirimutse bafite amafaranga menshi n'ababa mu birere by'inyama cyane. Abantu benshi izo ndwara zirategwa cyane no kurya inyama. Ikindi naco inyama zikaba zigabanura kuramba. Aha abantu tubabwire neza yuko
hariho abantu bavuga ngo yaye ngo noye ngo ko ngo hari ngo baziriye ngo barambye. Oya, reka tubwire abantu neza yuko uhereye ku mateka ya Bibiliya mu gitabo c'Itangura igice ca mbere mugasoma n'igice ca 5, aho hatwereka abantu barambye imyaka myinshi cyane ku isi bitewe nuko bari barariye ibi bari barakurikije gahunda y'imfungurwa Imana yari yarageneye umuntu, zigizwe n'imboga, zigizwe n'ivyamwa n'ibindi by'ibinyantete. Abo bantu bakurikije iyo mirire bagize amagara meza, bararamba. Mu bushakashatsi bwakozwe, ndababwira abo bitwa abamasayi n'abakikuyu. Abamasayi n'ubwoko bw'abantu ba muri Tanzania no muri Kenya. Mu mibereho yabo bajya inyama, bakanywa n'amaraso y'ibitungwa n'amata. Abo bantu bagira igikuriro, bakura n'ingoga, ariko bagapfa arabasore. Ugereranije rero n'abakikuyu cyane cyane, ndavuga nko muri Kenya, abo bobo bajya imfungurwa naturelle ziva muri ino si ibiturima. Abo bantu nibo bakura bitonze kandi bakaramba cyane. Niyo mpamvu ku bantu babikurikirana gufungura inyama kenshi, ibyo bituma abantu badashobora kuramba. Ikindi naco nuko indema mubiri nyinshi z'inyama iyo zibaye nyinshi mu mubiri ziragenda zigatuma icunyunyu ca calcium kijejwe kubaka amagufa, umutima n'ibindi byose, ahantu ugasanga umuntu bidushoboze kugira amenyo atavungagurika, amagufa akomeye, n'umuntu ntabazogwa indwara nka za osteoporose. Nuko iyo umuntu ariye inyama nyinshi, indema mubiri zayo ziragenda zigasohora icunyunyu bitwa calcium mu mubiri. Naho rero wowe ukijya ntabwo ushobora kugira calcium ujya inyama. Ikindi naco, inyama zitera ama infection menshi mu mubiri, zongereza amabakteri, ndavuga nk'iyo bitwa Campylobacter, yica abantu benshi cyane muri Amerika, aho miliyoni 2 ziba zigwaye iyo bakteri buri mwaka, kandi abantu bashika ku 200 bagapfa bishwe n'izo bakteri. Tubabwire yuko iyo umuntu ayigwaye akunda nko kugira ububabare mu mugongo, umuriro, iseseme hamwe no kuruka. Ikibitera nuko cyane cyane kurya inyama z'inkoko, inyama z'ibipfizi, amata mabisi n'amagi n'ibintu by'amagato akanye cyane. Ibyo rero bikaba bitera iyo bakteri iteje akarambaraye mu gihugu c'Amerika. Ikindi naco ni nka bakteri bitwa Escherichia coli. Iyo nayo kaba itera za diare zirimwe amaraso, ku amafyiga agakora nabi, bigatera umuntu ku ibura ry'amazi, bigatera ibura ry'amazi mu mubiri wiwe. Rero bigatuma umuntu ashobora kugwara indwara nyinshi, ariko ikibiteye atakindi ari nyama yariye. Tubabwire neza yuko ikigo citwa Center for Disease Control cyo muri Amerika cerekanye neza yuko 10,000 kugeza ku 20,000 by'abanyamerika buri mwaka bagwara iyo bakteri bitwa Escherichia coli, kandi benshi bagapfa. Ikibitera no kujya za hamburger, no kujya amata, no za sosiso, beef riroti n'amacidre de pomme. Abantu bakunda gukoresha ibyo bintu rero bakunda kugwara izo bakteri. Haro n'izindi nka za salmonella, za Yersinia, za Listeria n'ama Clostridium. Ibyo byose rero bikaba ari amabakteri aba mu nyama, atera indwara nyinshi, harimo kuribwa mu nda, harimo imiriro, harimo amacramp abdominale, kuruka n'ahandi. Rero zikaba zikunda kuva nko mu nyama z'ingurube, no mu mata, no mu mafromage n'ahandi henshi ziravayo. Ico dushaka kubabwira nuko udukwavu hamwe n'amakrevete hamwe n'ingurube nibyo bikoko bigira ibinure byinshi ku isi. Rero abantu banakurikirana ico ubushakashatsi buvuga nuko inyama ziteje ingorane nyinshi ku isi, kandi abantu bakwiye kuzirinda, ariko bamenye uko imibiri yabo iriko irabangamirwa nazo. Aho dushaka ro kurangiriza, ese twokora iki ku bamaze kumva bamaze kugira izo ngorane zose tudondaguye zitegwa n'inyama? Twokora iki? Icambere no kwirinda ibintu biva ku bikoko. Ico nico cambere abantu bakwiye kumenya. Ica kabiri no gusubiriza ibintu biva ku bikoko, gafungura izindi fungurwa zirimo indema mubiri, amavitamine, amaseri minero nk'ayari mu nyama, ndetse imfungurwa nyinshi zikaba zinatunze cyane kurusha inyama. Nk'akarorero, iyo umuntu akunda gufungura ico bitwa legumes, harimo ibiharage, za soya n'ibindi, byo bibamwo ibintu byinshi biranatunze cyane kurusha n'inyama. Ndabaha akarorero. Ikindi naco kajya ibinyantete byuzuye, amasereyale complete, uburo, ingano, amasaka, ibigori, nkuko Imana yabiremye, ukabijya mu mitsima canke mu buyi canke ukabijya mu bundi buryo. Ikindi naco ni ibyamwa bibamwo amavuta nk'ibyema, za sesame,
n'ibindi nka zanwa n'izindi, ibyo byose rero bibamwo amaproteine n'ibindi byinshi bifashe. Icitonderwa mukwiye kumenya ni uko mu kiro kimwe ca soya kivamwo amata angana n'amaritiro 4 gushika ku maritiro 5. Ikiro gusa kimwe ca soya gishobora gukorwamwo amata angana gutyo. Ikindi naco catangaje abashakashatsi nuko mu magarama 500 ya soya y'intete za soya afise agaciro kamwe ka proteine n'amavuta kangana n'amaritiro 5 y'amata, kandi izo garama 500 za soya zikangana ku rugero rwa proteine n'amaduzeni 2 y'amagi, no kuvuga ngo n'amagi 28. Ibyo byavuye mu gitabo citwa Guide de la vie familiale volume ya 2 page ya 303. Rero ikindi naco ni ugukunda gufungura imfungurwa zirimo potassium, za magnesium na calcium, zirimo acide linoleique, zirimo vitamine E, zirimo nico bitwa pectine, zikabamwe ibyo bitwa maelema phytochimique nk'icyo bitwa tartarique, malique na citrique. Umuntu agakunda gufungura ibyo bitwa anthocyanine hamwe n'amaflavonoide. Ibyo bintu byose rero bituma ya misenyi biri mu mitsi ivayo, imitsi yumye iyongera ikagira elasticité, umuntu akongera kugira imitsi minini kaguka, umuntu agashobora ya acide lactique na urique biri mu maraso biri mu ngingo bigasohoka ku buryo zagute zishobora guhera, kandi ubuzima bw'imitsi bukongera bugasanwa. Aho ndavuga umuntu ashobora rero kugwiza gufungura nk'izi mfungurwa: tungurusumu, avoka, amavuta y'ibyema, amavuta ya elayo, zanwa, amavuta y'amahoke, gafungura amande, beterave rouge, ibyitwa poire, ibyitwa ibisunzu, imyungu za pamplemousse, za fraise, segre, amapoivro, za peshe, amakaroti, za persile, za nk'umwembe, ibyo bitwa abricot, icyo bitwa kaki, ibyo bitwa amapapaya, amatomate, za melo, amanavete, za orange, za citro, indimu, amashu, za radi, inanasi, za cerise, ibitunguru bitukura na framboise n'ibindi. Izo mfungurwa zose ndondaguye nizo mfungurwa zirimo zitunze muri za potassium, za magnesium, za calcium, za acide linoleique, vitamine E, za pectine, zirimo amaelema phytochimique n'ibyo bitwa anthocyanine nizo zirimo ibyo bintu byose. Rero abantu bakunda kuzifungura birabafasha. Ikindi naco umuntu ashobora gukora mu buryo bwo gufata kire yo kwivura no gufata buri gihe mu gatondo ukanywa amazi y'akazuyazi angana n'inusu y'ilitiro, mazi y'akazuyazi ugakanyiramwo indimu imwe ya citro, ugashiramwo n'ikiko kimwe canke 2 c'ubuki bwiza budatetse butarimo isukari butasyeye mu mashini. Ayo mazi ukayanywa iminsi 9 buri mu gitondo. Uno musi ukayanywa neje ugakora yandi ukayanywa ukabigira iminsi 9 udasiba. Ikindi naco ugira ufungure mu gitondo canke saa 6, fata igitunguru gikatakate, ufate n'indimu ya citro nziza uyikatakate n'ibishishwa n'imbuto, kuko igishishwa c'indimu kivura kanseri, amazi umutobe w'indimu koza amaraso, imbuto zikavura inzoka. Aha rero iyo ndimu ushaka kuyijyana yose niho uba yiriye neza. Ubeze kubikatakata, fata ibiyiko 2 by'amavuta yerayo usukeko, fata ikiko kimwe c'ubuki, kimwe c'isupu ushireko, hanyuma ibyo ako gasarade imfungurwa zawe ziri ku ruhande zitetse, banza ugiyo salade uhejeje ubwo nyene ucuje imfungurwa zawe zitetse, iyo salade uyige iminsi 16 mu kwezi, no kuvuga ni iminsi 4 mu ndwi, igihe kingana n'ukwezi. No musi urayikora ukayijya, ejo ukagira ujye ugakora iyindi, kandi yo nikire y'umuntu nta wundi umuntu ayibayisangira. Ikindi naco fata iminsi 2 mu ndwi, mu gatondo ufate unywe imitobe y'ibyamwa by'amoko 4, ku mugoroba wongere unywe yindi mitobe y'ibyamwa by'amoko 4. Urafata ibyamwa by'amoko 4 ukabikoramo umutobe mu gitondo ukawunywa, ku mugoroba ukanywa uwundi, ukabigira iminsi 2 mu ndwi wahisemwo, ukabikora igihe kingana n'ukwezi. Ikindi naco no gufata ingano, intete z'ingano n'ubushaza, ukabiteka gutyo mu buryo natirere, wejeje kubiteka ukabishiramwe ibirungo nk'amatomate, za persile n'ibindi, ariko nta mavuta ushizeko. Izo mfungurwa ukazifungura. Kuba afise umunyu bitwa sel mare niwo boshiramwo, kuba dafise umurindi w'amaraso maze kugera kure boshiramwo umunyu mukeya, ariko abafise umurindi w'amaraso maze kugera ku rugero rukabije cyane bashobora kubifungura nta munyu, canke bagashiramwo sel mare uwo bitwa ngo n'umunyu w'inka kandi ari umunyu w'abantu.
rero ayo mashaza atekanye n'ingano kajya gatatu mwiyinga mu gihe kingana n'ukwezi, ni iminsi 3 mu ndwi mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi naco abantu ntibakunde kuza bafungura tungurusumu buri munsi kiretse ufise imbanyi canke uri mu mihango canke wakomeretse, ariko tungurusumu abantu bakunda kuyifungura kenshi ntabwo bagira indwara zimwe na zimwe zo mu mitsi itwara amaraso. Rero Imana twese duhe kumenya amabi dutejwe n'inyama kwisi, ubuzima bwacu tubukingire. Imana iduhe kubyumva, kubiha agaciro no gushira mu ngiro, dukire n'imibiri yacu mu izina rya Yesu.